baragowe banse kubiheba bicaye bazi ko bicaye hejuru yu yari amavideo menshi ariko aracana ko hirya no hino benshi muriko murayabona ayo mavideo. Dutore telefone twerekane. Yego dutore telefone twerekane. Ashobora kuba yarazifite je narazibimije. Kuko je ntazo. Kandi kwereka ufise muri WhatsApp uraboneka warugikiye video uyundi. Turaraba warugikiye video. Je sinigera sa video. Rindira gato bambwira waronse. Ati oya reka tugutema umwana mama. Iyo video yiwe igaragaza ari gukora imibonano mpuzabitsina. Video ya Yvan ikiravugwa amajambo menshi. Muri mu bantu mushobora kuba mwarayibonye. None Yvan arafise ubwenge bukwiye. Oya nukuri. Kuko je nushaka kumbwira deja urabonye video yawe yasohotse. Ha kugenda basi umare n'imisi utari kura nabivuga ko ahubwo umengani wari ariko araduhimiriza kugenda kwiraba. Sinabatarayibona mugende muyirondere. Mugende murondere wa kera yanje. Igihugu cy'amata n'ubuki mwagihinduye igihugu cyawa kera. Igihugu cy'amata n'ubuki mwagihinduye igihugu cyawa kera. Uryamye gato uvyutse ni wakera wagutamwo nazo barazikunda mama yake na cyakwica bakunzi ba Yagatech TV murameze fresh nizera ko mumeze neza ku mpande zose zisi. À côté droite ndi kumwe na Irene, à côté gauche ndi kumwe na Love. Yes sir. Bakunzi bacu mukunda kudukurikirana ku mwanya muratwereka urukundo rudasanzwe buri gihe iyo tuberetse ibikorwa byacu mukora subscribe ku bwinshi mugakomanta ku bwinshi biraturyohera bikanatwereka ko natwe dufise abantu badukurikirana ku mwanya. Call me Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter the morning star all the way from Burundi Bujumbura. Welcome to our professional game Kagaga OG. Behind camera abahama image ameze neza. Bijya vyana. Ibyo vyuki. Wo babona mwambaye impuzu. Yo bashimira cyane. Muchama kiwa mutu wanstamba. Ariko yo urumva yabatubara tutambaye impuzu. Tutambaye. Yahaye meze fresh. Meze bien nawe. Cyane. Ya cyane gose. Love. Mambo. Come on. Ko waryoshe sana. Aryoshe zaja Mungu umwana. Ari mukazi. Love, ko waryoshe sana. Comme d'hab. Bakunzi ba Yagatech TV murabona ko dutanguranye vibe nyene idasanzwe nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya bwira tubahe ibintu nyene biryoshe bitandukanye. Ariko icyatwicaritse hano mu bwami bwa Yagatech TV dukeneye kuyaga vyinshi biriko biravugwa hano mu gihugu cacu ciza ekano hanze y'igihugu hariya he bahita gute hakujya akanyaru reka basi tuvuga uko amakuru menshi avugwa hakujya akanyaru nayo ngahi wacu mu Burundi ngo bimeze gute mu Burundi bashobwa hinda okay ngo bimeze gute hariko havugwa byinshi bitandukanye hari ama video menshi ariko aracana ko hirya no hino benshi muriko murayabona ayo ma video urayabona kandi n'amatwa asumira Irene ufise ama video menshi ugumubika muri telefoni wawe n'abandi barazifise oya n'abandi ntibazifise kukirote Love wewe ndabwiye ati niwe azindungikira ndakubuji dutore telefone twerekane. Yego dutore telefone twerekane. Ashobora kuba yarazifite je narazibimije. Kuko je ntazo. Kandi kwereka ufise muri WhatsApp uraboneka warugikiye video uyundi. Turaraba warugikiye video uyundi. Azindungikiye ibyo birazwe. Unacheka tubirabe.
igihe natangura natanguye mvuga nti igihugu c'amata n'ubuki bagihinduye ca wakera wakera uryamye gato uzawumva waronse wakera bagutayemwo wakera abantu rero umenga bakubagije wanyayicaye mu gatondo nico cayi co mu gitondo dusigaye dufise muri za wakera turiko turaronka Irene wakera iherutse kugushikira ari wakera yani ni zibiri zerutse abakuri bose bayafise uri update nkumenyesha amakuru ntegeza kuba update bakanyereka ati wabonye mu journaliste ari karisi ari ewe wabonye ati iki nyereka n'abandi ba journaliste ari bo basangiza oya baje ko ari barakunda kutuma parce que barabizi yuko no abana ngo ndabikunda bara ko bacabazi ko hava cagenda kwivuga kuri mika cyarumva acatu oya biramaze gushika bakurungikiye video nkazijya nubwo tutarinjira indani cyane ukareka kuzikurikirana ukavuga video bandugikiye bana reka ndayideretinge reka ndayifute ntarayira nta musi nabeshe twumva nta musi numwe yagomba beshe nobesha nta musi numwe nigera nirengagiza ikintu bandugikiye oya gusa ntivyokunda ntabwo wigera wirengagiza ikintu bakurungikiye nico kunda no kurungikira ukaca ugafuta example ntuzi ivyo bakurungikiye ukacufuta uvuga reka turabe nugurure ndabe ikintu bandungikiye après ubonye utabaye intéressé oya nkizo video zimaze imisi ziriko ziravugwa kwaza ubona cyangwa urayisaba just nigera sa video rindira gato bambwira waronse ati oya reka tugute mu mwana mama kwikiretswe batatu telefone no je barabizi yuko kuko icame na mbere barazi yuko bwa mbere turonka rya video ya mbere twaronse ya kabos ko naciye nza turabivuga ngahanye na nojya mu mwene wa musazanje rero aravuga ati ujya ronse video ifoke dusangiza nyatwa tubwira amakuru ya video zihohoti nivyo tuvyemera cyo tubone make ariko love video nkazijya nka wewe igushikiri wamuci uvyakira gute je suis prêt s'il plaît aya none mugaba mu nyabeze nane turabeze kwirabana ko ndakubona ugaragara nk'umuntu ufata dushe ukambara neza ukaja ahantu hameze neza ukicara ugashira ukuguru kukundi ugatangura nama écouter oya no je nazo maranda bon oya ndayugurura uhora uziraba kuko oya uhora uziraba kuko nakare gusa kubera nka jewe genre nk'abatsiko ndi umujournaliste voilà alors bose bacambaza bimeze gute nivyo bimeze gute tuvyemere canke n'uyu bamubesheye voilà nuko babimeze reka dusubire kugira ngo ndonke inyishu ntanga ubanza kuraba neza Kesi ntanga amakuru yo mukinofuno voilà reka dusubire inyuma gato dufise umusore kwanza si umusore n'umupapa Yvan mutima w'Uburundi Yvan mutima w'Uburundi duheruka mu mezi aheze aheruka gukora ubugeni harakora ubugeni ahubwo yakoze ubukwe yakoze predote mu minsi iheze yaragiye kwakira umwe twokwita yuko ari umugore wiwe vyemewe n'amategeko kandi twaranakoze ngahe ikiganiro aho benshi bashigikiye cyane Yvan cyo kiganiro Irene twaragikoranye aho washigikiye cyane Yvan ndanakubwira yuko uyu muhungu nubwo akoze bino bintu turafise ubwoba yuko amaze kujya hanze ashobora guhinduka akamuhinduka uyu mukobwa w'abandi apana umukecuru kuko yamudada amaze imisi akora video abwira abantu ngo maze imisi mubwira ngo n'umukecuru kumbe ni dada yiberenga inkumi yiberenga baby ma urukundo rwabo rwaravuzwe ko amajambo menshi cyane atandukanye benshi ari abantu babashigikira ari n'abandi baponda
uyu munsi kandi dufise amashusho y'umuhanzi wo mu Rwanda yitwa Worizagwira Florian ari kumenyekana mu muziki nyarwanda nka Yampano. Izo video ziwe kwanza, iyo video yiwe igaragaza ari gukora imibonano mpuzabitsina akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nguru, akomeje gukwiragizwa ni gukwiragizwa. Sawa ikirundi kiratunaniye. namwe kirabaraniye ni gukwiragizwa kubera ni Yampano ikarakwiragizwa. Gukwiragizwa. Okay, uko nyene sha. Okay. Kumbuga ngurukana bumenyi. Nk'umuhanzi. Video ya Yvan ikiravugwa amajambo menshi. Muri mu bantu mushobora kuba mwarayibonye. Bijya bintu nk'umuntu yatweretse ko afise umuntu bakundanye kandi amukunda kandi akanamwizera ku rugero yaho ujya bakundanye atamajambo y'abantu yakurikije, ariko aremera afata urugendo, aremera yinjira mu rukundo na mugenzi wiwe, ariko hakacatangura video nkazige. Uyu munsi nkeneye ko tuyaga ku kintu cujya mugenzi wacu. Muri abantu mwabikurikiranye hafi. Kuri akote yawe Irene. Bijya bintu wavyakiye gute? Bon, icyambere na mbere nurubwa sivyo, nurubwa parce que nushaka kumbwira umuntu ariko aritegurira gushinga urugo, kubana n'umuntu en plus ku majambo menshi yabwiwe, ku majambo menshi abantu bamutuka, abantu bamwereka yuko umenga nta rukundo ariko arakurikira kujya mukobwa, ndamwituko sivyo, kujya mukobwa. Donc abantu bariko bamuvuga ko amajambo menshi, ikikujanye si urukundo si biki ibintu byinshi hama et puis hakacasohoka ibindi bintu vya video. Donc ucabona kumenga ntakurikiye urukundo, ahubwo hari ikindi kintu kiciyisha inyuma sivyo. Kuko ijya video je suis sûr que atariko, kuko yari kuri appel video kubatarayibona. Ni video ya Yvan Kagiriki yari ko ari kinisha. Okay. Kandi yari kuri appel video n'undi mukobwa sivyo. Rero ujya mugore abibonye azogira shite muri we, azokwiyumvira uyu muhungu ubwo byawe nivyo baguma bavuga sivyo. Nubwo yiciye amatwi areka kumva ivyo abantu bamuvuga, ivyo abantu bamuvuga ko ibintu byinshi byo kujya musheri wiwe, ariko azokwiyumvira avuga ati mbega ubwo ivyo bariko baravuga sivyo, mbega sinzomushikana iyo ndamushikana acana, mbega ntazaba nkinira izindi pica, mbega donc ariko confusing ujya mu muntu, donc kamusha mu vyumviro vyinshi. Kuri je niko ndayibona mvuga ati niba si réellement amukunda ujya mugore sivyo, amukunda ujya mugore narekane nubwo bujuju, parce que ujya n'ubujuju ko nakuntu ufata video uri kumwe n'undi mukobwa, uri kuri kinisha, uri ko uri appel video n'undi mukobwa, byari kuba vyiza yaba yari ujya mugore aho nta commentaire twari kugita. Kubera ko ivyari kuba vyiza yaba yari ujya mugore, parce que niwe donc ni ujya mugore wiwe nyene bagacha batwereka video birabasha birabaraba ni vizi wabo, ariko mu gihe yayikoranye n'undi muntu cyo gituma twahagurutse nitwari kwaguruka yari kumwe n'ujya mukobwa, je nta kimwe nari kuvuga kuko ni vi wabo birabasha birabaraba, nimwe mwamenyanira amabanga ego. Ariko mu gihe uri kumwe n'undi mukobwa biriko atwereka yuko kandi bivugwa yuko sijya yonyene hariho n'izindi z'abandi bakobwa benshi bazodutamwe we tuwe turateye. Love kajya video wakabonye gute, wakakiriye gute Kaiv? Mpore. Merci. Bon, OK. Narakabonye bien sûr.
warafashe n'umwanya urakaraba oya nta mwanya nafashe ndakubujije nta mwanya nafashe gusa nyene ko barakandungikiye bakurungikiye utegereza gukora ibyo bakurungikiye ibyo ari byo ariko ubundi siniyumvire hanini Iva ashobora kuba bimenyereye ashobora kuba bimenyereye ko niba ko havuga ko hariho n'izindi video nyinshi ashobora kuba bimenyereye rero nimba bimenyereye je me suis demandé kuri famille y'umukobwa kuri famille y'umukobwa premièrement habuzwa amajambo menshi kuri Iva n'umugore wiwe ko agize mariage n'umuntu amusumba kwa peut-être ko no muri famille yiwe ivyo ntibiryoshe ivyo bariko barabivuga ku mwana wanyu ntibiryoshe bien sûr naho baragerageza kwerekana ko bavyakiriye ariko ntibiba biryoshe cyo bibaza rero malgré amajambo yose aba yaravuzwe baravyirengagije et après bagace babona wa muhungu ahubwo aramaramaje imagine bagashona wa muhungu peut-être premièrement umukobwa yaramwihanganiye famille iramwihanganira jereche niyumvira nk'ubu kuri iyo video yarabaye virale gose nibaza yuko no muri famille uriya mukobwa bategeza kuyibona barayibonye niba bakoresha ama réseaux sociaux barayibonye c'est sûr rero cyo yumvira rero famille uriya mukobwa biyumviriye iki urukundo eske bazoreka umukobwa wabo babandanye urugendo na Iva burya kizokunda kweli ikice kibazo bazomureka babandanye urugendo babonye iriya video mbega tureke n'umuryango wiwe mbega uriya mugore ho basi dufate ko ari amajambo yandi yari yarayihanganiye hoho abaze kubona izi video azobandanya amwihanganira bon atsegiye ariko wewe umaze kubona ijya video ukaba usanzwe unamuzi Ivan cyangwa ukaba usanzwe waranakurikiranye urugendo rwabo n'ujya mu damu wiwe ni giki cyakuje ubwa mbere umaze kubona ijya video ikintu ca mbere canje mu mutwe niko yari yagerageje kutwumvisha ko n'urukundo ntiyakurikiye amafaranga bla 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 ariko yarabifuse byose yantuka nuwari yagize ngana 5% yo kuvyemera nibaza ko na 0,5 itakiriye amaze kubona iriya video sinibaza amfise n'abandi bakobwa twovuga ko Iva rero ahemutse fo Irene uri mu bantu ba hafi ba Iva ni n'umugenzi wawe muyaga byinshi mwize hamwe kandi muyaga n'utuntu twinshi dutandukanye ndazi umaze kubona ijya video urashobora kuba hari icyo wamubajije canke nta communication yabaye hagati yawe na Iva gwira umenye amakuru muri rusange hajyanye bavuga ati iyo umuntu kuko deja we kuri umengana na kimwe mubwiye sivyo Jari narabonye ashaka stati y'ibintu wakera yanje mbona yasohotse bidiri byinshi tavuga ati umuhungu ari normal biraboneka ko yavyishimiye mengana ibintu biryoshe arabimenyereye voilà ni mengana gakino kiwe kandi kindi naco ntiwibaze ngo niwe yafashe video sha si wafashe n'ama video no do mucho ngo do mucho umukobwa yagize umukobwa bari kuri apel video nawe niwe yarungitse yafashe iyo ntuze yagize screenshot y'ivyo bintu bariko barakora ubona ko ari ibintu bariko barakora ubwabo sivyo nshaka kwinjira ko cyane ariko jewe ngaca niyumvira none Ivan arafise ubwenge bukwiye oya nukuri kuko je no shaka kumbwira deja urabonye video yawe yasohotse kugenda basi umare n'iminsi utari kura nabivuga ko ahubwo umengani ariko araduhimiriza kugenda kwiraba sinabatarayibona mugende murondere wa kera yanje urumva donc basi ni mengani ubwenge buke umuntu abakoresheje kuko deja uzi yuko uri fiancé n'umuntu
ujya anye n'umugore wiwe bien bashaka kurushinga bientôt ariko aje wumva atanguye ibintu vy'ukonje umenga hariho ubwana bukiri muri we hari ikiganiro nabonye kare yakoreye ahantu hakanaka aravuga ati ngo urukundo n'imyaka naho bihuriye irevre isa naho bihuriye ariko mbega naho bihuriye uri kurerekana izo ngeso mbega abantu twebwe tuzogufata gute tuzobona yuko uri kurakurikira amafaranga yujya mu mama tuzobona yuko uriko ushaka gushika iyo ushika hamudukinira izindi kuko deje utanga kudukinira ukiri ngaha niba washika hari ntuzodukinira iziguruka ariko reka dusubire inyuma gato hari akajambo wavuze nubwo utashatse kubibandanya nkuko umengo hari amakuru we ufise udakeneye gushira hanze uyo ijya video utubwiye ko yari kuri appel video none kugira i video ishike hanze tuvuge ko ari Iva yashoboye kuyisohora canke vyari bimeze gute no yashoboye siwe yayisohoye kuko we ntashaka kuyisohora ijya video afise ubwenge ariko ni duha umuco kuko biraboneka no mu maso ko hari ukuri wewe ushobora kubuzi kuko Iva ni n'umuntu wawe wa hafi murashobora kuba muyaga arashobora kuba yarakubwiye izo information duha umuco no ayuzi wewe ayo kuzi Iva hariho abantu bahora baja ku live kuri TikTok barabizi baramuzi Sharon baramuzi ndetse na Kenzo abantu benshi baramuzi nabo kuri TikTok so Ivan yaritoye aratuka umwe muri abo babiri Kenzo aratuka Kenzo nawe n'umuntu wa mbere adashaka kwihanganira donc adashaka kwihagarira umuntu ashaka kumuja hejuru aravuga ati jewe uri kurantuka ukonye okay reka ndakwereke na wewe urumva so aca arafata arasohora iyo video iboneka yuko yayisavye donc uwo mukobwa bazinanye na Kenzo arafata aravuga ati uwo mukobwa arayimurungikiye Kenzo chayishira umukobwa yafashe screen recorder bari muri appel video arayirungikira Kenzo nawe aravuga ati jewe nushaka kunja hejuru petit ndakurenza arayisohora kandi kindi naco Iva baramuburiye kera hariho umutipe araho yitwa Daddy Wizinge no kuri TikTok abantu benshi bakoresha ama TikTok barabazi yaramubwiye ati yarafashe video arambwiye ati Iva ndakuburiye dushaka kwatungana canke nsumba ariko ndazi ko urukundo rubaho ndabizi ko ushaka gukundana n'ujya mugore wawe ariko petit ndakwinginze reka guterana amajambo nabari Sharon wowe ntawe ushoboye onye no munsi hasohotse ejo hazosohoka ibindi bintu mbega uriyumvira kujya ujya mugore wawe ari umwana erega si umwana azovyumva azokama yumva ivyo bintu mama kuvuga ko azogira attention azotira attention avuga ati uyu umuhungu ubwo ivyo bavuga sivyo donc baramuburira hakiri kare ariko Iva arabirenga ko ati jewe sishaka kwirengagiza umuntu ashaka sasa ivyo bica birasohoka video biragiye hanze asha ata n'imisi ibiri heze video ya cheese soka hanze so rero abantu muriko murakora ivyo bintu ndabizi abanya n'ibintu biko nabantu bariko baraboneka parce que tubazi hariho n'abandi bantu tutazi usanga ama video yaba ari hanze ari mu biki mutugabaniriza izo video urumva tuvuge yuko ku ruhande rw'abasani canke ku ruhande rw'abantu baba bazwi ntivyari bikwiye yuko bakora oya vraiment ibintu nkabijya kugira abarabe yuko apana abasani bonyene gusa uwariwe wese zibiterasoni none ubunye ngo kufata video zawe sinzi ko nzizo ngo muzikurahe niki cyo bamaze ubwoba ugafata video bwagiye urakwita video ejo peut-être ushaka kwiyumvira ngo ndiko ndagira appel video n'umuntu ntashaka kubishikana none Iva yarazi yuko hari umuntu ashaka kubishikana kure ntavyo yarazi none mu ntiriko irasohoka anguriye mukobwa bariko bagira appel video ushaka kusanga yaramukunda agaca agenda rero ni ibintu tuze turiyumvira imbere mbega uno munsi ndiko nderekana iyo video canke izo appel video ejo bizoshika he ubu turabona umusibere ariko arikinisha ahonye ariko arikinisha ariko ashaka kubirunga ikirundi muntu shisiyo none uno munsi biriko bishika he iyo visage yawe ni mufise abavyeyi kabisa ni mufise abantu bakuze bakurikirana ibintu ibintu bigiye kuri réseaux sociaux tureke abavyeyi tureke twebwe tuko turabibona ubu n'abana babo bazovuka barashobora kuzobibona urazi gose wawe ibintu yakini ziguruka ni hatari Irene na Love kugira turangize
ni nakahe kajambo mwo mutekerera, nakahe kajambo mwo mubwira umugore wa Yvan muri ibi bihe arimo nk'abakobwa bishobora namwe nkeka kubashikira? Bonje nta birebire mvuga, nakurikiza umutima wiwe, sivyo? Kuko je sishaka kumubwira ngo urumva, kuko jewe nukuri ndujya mugore kubisiporta navyo nashobora no directement noca ndamuheba sans pitié kabisa, urumva noca ndamuheba. Rero mugore mwiza, mugore wa Yvan, ni wewe uzi urukundo mukunda Yvan canke uzi urukundo mukundana, sivyo? Ashaka kuza kukubwira ati ziya video nazigize avant yuko tutaramenya nayo bizi, ashaka kumubesha ibibesho byinshi, sivyo? Ariko nakurikiza umutima wiwe. Nimba umutima wo mubwira ati muhebe, ntugwane n'umutima ngo ufise ngo agasore keza kambara neza, no, heba. Ariko umutima wakubwira ati mugumane, ndayamanitse. Asante sana.